Ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritekanya mu ngingo yaryo y'ijana 63 ko inama nshingamateka itora amategeko kandi ikanagenzura ibikorwa vya leta. Naho biruko ni kenshi amategeko abatorohereza abanyagihugu muri rusangi atorwa niyo nama nshingamateka, kandi imbere hari na bamwe mu bashingamateka baba berekanye amakenga kuri yo. Akarorero ka hafi kavyerekana nako icegeranyo c'ingene amafaranga ya leta yakoreshejwe mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Icegeranyo cyashikirijwe inama nshingamateka kuri uyu wa mbere n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta. Mu vyabajijwe uwo mushikiranganje harimwo ibijanye n'amahera leta ironkera mu bikorwa vy'ugarukana amahoro muri AMISOM na MINUSCA. Amafaranga ataho yashizwe muri ico cegeranyo. Umushingamateka Pascal Gikeke yavuga ko adategera ahayo mahera yakamanganiye. Harategekanijwe miliyaridi 3 ariko ugiye muri execution na realisation hari ubusa. Turetse leta n'ivyo amafaranga bahembwa azari mu madevize, hanyuma berbe ikayavunja. Urumva nta n'amafaranga yinjiye kuri todeshanje kuko babahemba amarundi ariko bahembwe mu madevize. Kandi hariho ibigwanisho by'igihugu bikoreshwa n'izo nteko ivyo bigwanisho navyo birakoteshwa bikariho. Naho nyene ntaho tubona amafaranga yoba yarinjiye mu kiga cy'igihugu. Imbere yaho muri ndamukiza itegeko rigenga abarundi bagenda gukorera mu bihugu vy'abarabu yarajanye mu nama nshingamateka n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati. N'iryo tegeko abashingamateka baritoye utunenge twinshi. Mu bashikirije amakenga harimo umushingamateka Niboneye Dieudonné yerekanye ko uburyo abakozi bo muri ivyo bihugu bakoreramwo buhushanye n'amasezerano y'akazi abarundi bazoja gukorerayo bazohabwa. Kwineza y'abazoja gukorerayo ishobora kugora kubahiriza. Systeme kafara ni systeme bicane kubona baha uburenganzira umukoresha urenze urugero gushika hamwe umukozi ataburenganzira agira bwo guhagarika akazi, guhindura akazi, n'abakozi baba bavuye mu bindi bihugu gusubira iwabo adaha uburenganzira n'umukoresha. Nkaca ndabifatanya n'iyi contratitre badushikirije nkasanga no kuja mu ngiro mba bari bakibajije ivyo nashoboka. Yumvikana rero yuko ngaho no kuhagabira kuko jewe usanga finalma iyi kontra itazoshobora kuja mu ngiro. Uretse utwo turorero tw'amategeko n'ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yo guhagarika amapikipiki, amakinga bena tuktuk, abashinga amateka babonye kwizobangamira abarundi. Mbere banasaba umushikiranganje yayifashe kuyibangira. Aho umushinga amateka Pascal Gikeke yerekanye intambamyi zishobora kwibonekeza kubana n'abanyeshure ari nka hamwe iyo ngingo ishizwe mu ngiro. N'abana bashaka amashure bumvise n'abapikipiki cyane ndebera kwa mushikiranganje ntabwo mubaho kugira abo bana bigakubibore cyo gusaba amashure. Aya babyeyi nabo bitegure indera z'umukuza abana babo mu masomero mu bice cyane. Naho bashinga amateka baserukira abarundi baba berekanye impungenge bafise ku mategeko canke ingingo zafashwe na leta ntayo baheza ngo bahagarike bakoresheje ububasha bahabwa n'ibwirizwa nshingiro. Kuri ubwo burero buke dutanze hose abashinga amateka bahavuye bemeza ko bikorwa uko leta yavyifuje kandi impungenge bashikirije zitatorewe inyishu.